Wakagali none kumenga washafu Wakagali kandi akubwire urazi ko je ndi uncle wawe naguhamaga kugira ngo tuyage hamanda bahuze na ntuze na Starboy kwaboneka gushwana urangara kuranka no kunyaruka urazi kumara amaje ega mushamaje naho ndakubaha hari ibintu narindi nico gituma rero natevye oya iyo so ndo naguhaye ibaze vrema imizi kwicaye tuyaga je nawe ndakwe kubiyo utezo kubana n'abantu ugeze mu itangaza makuru n'abakubita agaje ibintu byo nari nasi n'ubundi yako ibintu byo nari nasi kuko Starboy wenawe ikiga nambara kibonye ibintu byo nari nasi n'ubundi oya nababaye cyane sana gatebe yicari ngaha Starboy yavuye Bujumbura je kugira ngo tuyage bihere ndabahuze mwonye mujyana ubugenzi kwanza Starboy imbere kubahuza no mukobwa Wakagali abanza kusobanurira uyu mukobwa ni muntu kikuriwe kuko jewe nta kintu kimarambwira kijanye n'uwo mukobwa nabonye kuri zo social gusa kuri Star TV iwawe mbona ngo umukobwa yarabye ngo Wakagali muri amafaranga Wakagali ngo ibintu byinshi cyane je nta nasobanukiwe nta kintu na kimwe yari bwigize ambwira turi babiri jewe nawe asobanura ati jewe ndi mu rukundo n'uyu ntagire cyo wumva uzubicaremo gucyanye shaka kubanza Wakagali abanza mbwire uyu mukobwa uko bimeze nuku nubwo yafashe cyangwa nubwo yabaye kujya kuntu nukuri bijya bintu yari kararakarama byari kuri uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza dufise kandi service zihuta cyane dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodokari zanyu dufise ivyumba vyiza dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye kuri kontwaro kihagira woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye wifuza gufungura dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye akabijya rero bigushikira mu mwanya muto ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95. Yes, what's up? We know how we do. Iyi ni Star TV 257 television mukunda cyane. Namaze gushika Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ububeshi. We know how we do. We have best exclusive. Dufise best exclusive. Twamaze gushika mu ntara ya Ngozi, icyanwa ico cyo ni giki. Maze iminsi nkubitwa n'umunyengozi bita Wakagali official yasanze Bujumbura nanjye navuze ati reka mfate ingendeshwa ngende mu ntara ya Ngozi ndaza kuvugisha uno mu oncle wiwe utwicaranye no mu oncle wa Wakagali official mu ntara ya Ngozi kandi novuga yuko niwe yamwigishije n'umwuga asanzwe ari umu CEO wa Inkingi TV genda ugire Inkingi TV uraza kubona ibikorwa byabo uraza kubona na Wakagali arimwo n'abandi bigeme beza cyane ba Brenda Kajora ni benshi cyane rero navuze ati reka je nshike kwa oncle we yaranterefanya amubwira ati ingwe Ngozi tuvugane ivyo bintu umugabo uko we ndabona muzokubitana ibintu bikomere cyane ariko ahari abagabo nihagwa ibara Inkingi TV twagere ko bashigikira cyane muri gwa rukundo iyo ngiyi Ngozi banifuza abanyengozi bose mu bashigikira reka renda muramutse mu bwa Star TV 257 for the first time ku nshuro ya mbere papa umeze neza yes papa biri gute none umeze neza cyane eba abasore b'Ingozi bamufise amandevu nkayo sinabaza ko ari bose oya ubu ni ubwanje nibubereye cyane usanzwe wubatse musaza bo je ndubatse madame hajya gumakora arasiga gasokoza bimeze neza kana we bamuhimbara iyo turi kumwe abukora ko abo sigasiga bukora cyane bo biramuhimbaraza for the first time oncle wa Wakagali turi kumwe mu bwa Star TV 257 bimeze gute none akazi kagenda fresh ari kuri Inkingi TV bo kuri Inkingi TV ibintu bimeze neza tufise amafilme mashasha Road Mr Point hariho The Cunning Pastor hariho Ayingo ibandanya ibikorwa ni byinshi cyane kandi bimeze neza cyane abafanizi vraiment nibidoga okay abakunzi ba Star TV namanda babwira ati fasha warafashwe kwera twese
tubayeho kubera twafashijwe. Twagiye rero kuri Inkingi TV kugira tubandanye kubashigikira. Okay, ikinzanye hano ni nk'umusore wawe Wakagari. Uramuzi uramusobanukiye cyane gose. Wakagari ndi anko wiwe namwakiriye. Aza kumvutura Muhira Bujumbura gusa. Aza gukubita ntavyo namenye, ariko nabibonye kuri zo social kuri Star TV birengana bwa ati kabisa Wakagari yagiye ahantu kure. Ariko ivyo ariko arakora sivyo namwigije jewe. Oya namwigije umwuga gukora neza, namwigije kwitwara neza imbere y'itengaza makuru, imbere ya societe, donc no mu kibano hose. Yego. Mbega akiri muto Wakagari yari umwana ameze gute, na cyane cyane yuko twabonye afise ishari rikomeye, ariko je naragerageje kwitwara buke buke hame ibintu birafata umurongo. Wakagari ukunda muze vraiment kuva akiri umwana. Yamye umwana afise indero. Yitwara neza haba ku bakuru, haba ku bato, haba muri generation yiwe, yitwara neza vraiment. Ahubwo byanantangaje bonye ibintu nkabijya arimo akubita umumenyesha makuru nka kuri Yaku. Byantangaje cyane kabisa. Turasubira inyuma gatoyi. Hari kigana twakoze n'umwigeme avuga ko bari asanzwe bari mu rukundo, ndetse umwigeme aranaraba yumvise yuko Wakagari bivanye n'amajambo ariko aramubwira. Umwigeme aranavuga ati je naragwa akanoti turanakundana. Hari kiganda nakoze hani Ngozi ndabavumbura ari kumwe n'undi mwigeme. Ibyo byose birazana amatata. Uwivye umaze kubibona ko abigeme batangura kuraba kubera we canke afite nk'abigeme barenga babiri, bavyakiriye gutega mu kamutanga. Je mpereye ku mukobwa wasanze kumbere bari kumwe ahantu mu hoteli, nibaza ko cyari cyago gisanzwe. Sinibaza ko ari bagiye ahantu mu bintu birebire gose, koko Wakagari umuntu ashikirana n'abantu bose. Nakubwiye ko haba muri generation, haba mu batoya, haba mu makuru, ariko nawe n'umuhungu kiramusatura. Je sinafata mu iyo sense ariko uravuga ko kimusatura, gusa n'umuntu akunda utuntu tw'utu business. Bishoboka ko uyu mukobwa bahuriye ahantu bayaga petete business, hamuka muvumbura kunkeka bakiri mu kiyago. Hama rero uyu muntu uvuze ujya wundi yaciye araba. Uyu muntu yarabye Bujumbura. Kandi yahora akora muri Arabia Saudite. Okay, uko biri kose umwigeme birinze bishika kujya hanye akaraba kubera umusore, umva ni ikibazo gikomeye cyane. Uko ndavyibaza birashika umukobwa akaba yarakunze cyane umuhungu, ariko umuhungu nawe akaba petete atari muri kwa rukundo, kuko Wakagari ukunda muzi ndamuzi nk'umuhungu akunda kuronda amafaranga. Sinibaza ko yari gusimba ngo aje kujya amafaranga y'undi mukobwa kandi we musanzwe ayafise. Ararondera cyane kandi acamwe imbaraga zose. Nibaza ko kuraba kwiwe yo baramutekejeho cyane, ariko Wakagari nawe ntiyabiha umwanya. Ko musaruro biza gutuma umukobwa kumbure abona ko Wakagari batari kumwe, bihita bimera kuri Yaku nabibonye. Ariko nk'umu oncle wa Wakagari ingeso mbi umuzi ko Wakagari nimba atari ibanga tubwire basa kantu kamwe umuzi ko basi kuva kiri muto, kuko urumva ko bamukurikiranye cyane. Utubwire Wakagari arakunda gukora tuno tuntu, nimba yarakunda kuvugisha inkumi tubimenye. Je nibaza ko Wakagari iminsi namwakiriye kuva mu bwana bwiwe gushika no baki ari umujene, ubona ko ari umuvuduka kabisa ahageze, nta bintu by'abakobwa yageze ajamo. Ahubwo Wakagari ahantu hari faranga niho yiruka mu bikogwa. Arakunda business, arakunda gukora udukogwa. Filime rero nayo uburyo yayinjiyemo yarayikunze cyane, kandi uri kuramuraba Wakagari uburyo yitaho ibintu bikorwa bya filime, n'umuntu aboneka ko afise avenir nziza. Urebye umuvuduko afise muri iyi minsi, umuntu afise izina rimaze kugera ahantu kure, ibikorwa byiwe biriko biragenda kuri vitesse ndende igaragara. None izina cyo hegere kure ngo nuko yankubise rero. Je nakubwiye kujya kunda gukubise byanambabaje, gushika naho ndamuhamagara ndamubaza Wakagari. Byambabaje cyane kujya nabirabye, numva kabisa umutima urandiye. Ndavuga ati kubera iki yagiye guta indero ntamuhaye, kuko jewe n'igihe turi muri filime burya kenshi tutafata umwanya tukiga uburyo filime ikorwa, uburyo ikompata muri filime, ibikorwa bikorwa muri filime, amabanga ya filime uko bigenda kose, nkamwe ko bigomba kugenda. Byantangaje rero aho yimumenyesha makuru, aho kumwishura muri yandira aramuhaye akamukubita. Ni ikintu cyaruje ku mutima cyane. That is why nace nimvira ko hamwe twovugana ikibazo twasubiza ibintu ku murongo. Kandi ikindi kintu ushaka ujya mwigeme yaravye, ndiko ndagerageza gusubiza ibintu mu buryo. Biravuga ko bari mu rukundo, ntanye ndashaka kubasubiza hamwe, hama ndabicarike hamwe, hama ibintu bisubire bifata umurongo. Naho numva ngo abigeme b'Ingozi Wakagari baramwirukira cyane. Ntabo ndabona bamwiruka inyuma b'Ingozi. N'aba ex be ngo ni beza cyane. Ntabonzi. Aba ex ntabonzi ko nakubwiye ko Wakagari jewe ndi yanku wiwe. Ari binatambwira byo gukundana no kujya gute ku myaka yiwe afise, ari binatagomba kumbwira. Ariko yo ndavyivye hanze
nabikoraho amatohoza nkamenya mbega ibintu ariko aravuga kuri Wakagali nibyo ko nzi ko namubwiye ko ibintu byose agomba kwicisha mu muco biri clear bigenda gute ngo ibintu bibe ntanabimenye nta byarambwira bijanye n'ibya mukobwa ko babakundanye hama ibyeke n'abagise ntabonzi hama nifuza kumubwisha Wakagali nk'ubu akubajije ati none nk'ubu ncaguzaga oncle wanje ushaka nzane nk'umwigeme cyangwa inkundane n'umwigeme ameze gute woca mubwira gute bo uretse abameze gute nk'ubona bakwiranye na Wakagali muri make jewe kora ko imyaka yagitande kora kuja muri ubugwaruka bw'ubu sinomvuga ngo hitamuyo ahubwo wewe ijisho ramurabira umutima ukamubwira kora iki nimba kunze uyu amukunde nimba avuga ati uyu sindamushaka ariko ambwira nzira azenda mucaguze ndumuvyeyi wiwe sinomucaguza we umutima we dashaka shobora kumucagurira ntashime adashimye rero nubanda mwinjire kandi banishe kariyeri yiwe ibyo yifuza kugerako uwanyeretse ati jewe shimye uyu ndamubaza mbega umutima wawe uramukunze uramushimye wumva byishimiye kubana nawe mu rukundo cyangwa kubana nawe ubuzima bwose bwanyu yego je nkahezagiza gusa ngasaba Imana ko ihezagira ibyo barimo no kuvuga ngo arampitishemo ngo uyu n'uyu nibo bagendana ni wamenya amakomportima yabo wajya guhitamo ramushimye wadahisemo nawe no kuvuga icyo yamunenzego sindamwinjira ko icyo kintu hari ikintu bigeze kumbwira ariko ko biri kose sinzi ko cyo bari cyo bavuga yuko Wakagali yoba yakuye ubusugi abigeme benshi b'Ingozi bimbwiye uko nyene abigeme benshi b'Ingozi kandi beza ariko sinzi nyene ko ari kujya gusara kwiwe gutuma babivuga hoho icyo cyo urashaka kwiduhera ku muco cyane ngo abigeme beza b'Ingozi bo jewe fatiye ko ikintu uvuze ngo yakuye ubusugi abakobwa benshi b'Ingozi ntaco no kivugako kubera ko Wakagali uretse yikaye umukobwa w'Ibujumbura numvishije ntende kandi abiga mumenyeko ntayo nari bwabone umukobwa azamutera nawo ngo twajyamanye wagize gute ahubwo byanantangaje nabibonye bye babihereza hari ya nyene nimba nabikora ntabyonze aje kuba bikora mu goje ntibyo ndamubonako ahubwo natangaye ndabonye kuri zo social umukobwa amafaranga ibiki byaranancanze niyo mpamvu nashatse kweregera Wakagali ndamuganiza maze mbega uyu mukobwa nabonye ibintu arico biziko by the way dusubira inyuma gatoyi ngira ico ndakubaza cyo nimba bikora cyo tumamagara kuri telefone mbega muri Inkingi TV ari amusanzwe umukorera yarabayeho gute abanye gute nabandi na cyane ko harimo nabigeme abanye gute kugira twumve nyene ko atakageso nyene bo Wakagali uretse kuvuga ko namoreze mu Nkingi TV hamakaja kuri Wakagali official ariyo yiwe gushika no munsi ariko arakorerako ibikorwa by'Inkingi yabikora neza nubu ntabwo yabitaye ntabwo namusoye ngo agende burundu ahubwo gusa namubwiye ati agura akarere k'ibikorwa dukorana no kuvuga rero ku Nkingi TV mbona ari kumwe n'abandi bigeme n'abandi bahungu ari umuntu ari associé vraiment abyitwamo neza nta mukobwa wo ku Nkingi TV ndigira numva amwidogera avuga ati Wakagali yamuhotiye ku iki kintu yambajije ko twogira imibonano mpuzabitsina yambaje ko tora ahandi hantu ba Kersi twarababonye bakida muri Inkingi TV Kersi Adinete muramuzi Kersi mwigeme w'Ingozi kandi ariko abikora neza cyane gose wewe ntivyashika nyene Wakagara kamwegera nyene bakaja no mu rukundo ngoma ndavuga ko Kersi unamuravye kujya kubaza ngo umuntu kumbere yitanga mu bintu bijanye n'abahungu ingeso nayo ndamuziko Wakagali babana nka musheki na musaza ntabwo yogeze bagira ibintu by'imigendanire ngo barakundanye cyangwa bahana ahantu nakabaze guhura donko imyitware mu bigenda yibonye ko umukobwa w'Ibujumbura kuri Wakagali ku Nkingi TV n'umuntu yitwaye neza nta kosa nigize ndamubona ko nta majambo bwo hirya no hirya ngo bavuga ngo Wakagali ngo yitwara guca oya hamakesi nawe nibaza ko uri kuravuga ko yitwara neza hari yanyi rega bujya ku Nkingi TV hararera hakarura abakobwa bitwara neza muri game atari ya myitwarire abantu babikekako bo niba hari hano bikeka ko kumbure Kesi urebye uburyo yagitinga muri iminsi ngo yoba yitwara mu zindi ngeso zitari nziza ntazo ndamuziko ndamuzi nkwana mwiza urabona ba Edelwezi bande ba Brenda aba bose n'abantu babaye mu Nkingi TV mbere bacyana yikorera ariko mudabazi ko imyitwarire myiza atangwa n'imwe bafise icyo nokora muri no mwanya tumuhamagare Wakagali nimba dusikaje iminota nk'ibiri tumuhamagare kuri telefone ashike hano musiganye ariko guza ogera namubona ujageze kundinda naje ni yashapfura ntava naje nk'ibitana amagaraze cyo turindira oya ntacakora Wakagali umwana nkunda cyane vraiment uburyo twabanye n'uburyo turiko turakorana ndabana n'umwana mwiza cyane gose ndamwemera mu telefone shira uparere nyene twube nyene Wakagali official Wakagali tushira uparere cha tumurindira cha tubwira cameraman akati tumurindire ko tumurindiye makaje
niyo batagiye mu bikorwa nibaza ari ngaha turatuvugana. Hello. Ya Wakagali. Namahoro musaza. Yego. Bo ndahantu ndi kumwe n'umumenyesha makuru yitwa Starboy yaje kungendera. Hari akabazo kigeze kuba hagati yanyu nifuza ko twoganira amatoka gaheza turi kumwe nawe. Nani mutamize bino. Jewe menga nta kibazo twigeze kugira na sinzi. Nabonye akantu kaciye kuri rezo social ya Star TV hariho umukubita ndabona n'ibindi bikurikira bitampimbaye ariko ingo tubishire mu ngi ingo muyaga brema ntangwane nimwe Jewe ibintu Starboy gagira Jesse ndabishaka kubera arancanga gose kubera ibintu bya yego kije kintu erevye cyarabaye ariko niwe yabigize mu ruhara kuko nta kuntu yoza gushira ibiganiro hanze tutabivuganye jene ariko Starboy n'umumenyesha makuru kandi urebye ni generation yawe arebye yishi muhuriza ko wakagombye kuvugana nawe kugira ngo urabe ko igifungo gihari kiva ubwire ko navuye Bujumbura nje ko yavuye Bujumbura aje kukuraba kugira ngo ikiganiro kibeho bihere. Oyamuze ko muri biganiro Jesse ni Rwanda zangaho muzenda kuba basi je nka anko wawe ndagusabye unyitabe tuganire. Nako nagiye mu kiviro sange umva gute. Igore ufate moto turayiriha nta ngorane. Sawa je kandi abukungana byogena mugabo je buryo Starboy je ntuyiboza kubera ibintu yakoze ntibisigize. Bo nicyo nashaka tuganire ko hama tubitorera umuti ibibazo mufitaniye hagati yawe na Starboy canke n'uyu mukobwa nabonye kuri zo social byose tugende tubitoreye inyishu. Sawa kandi ariko bikunda. Okay Igore karibu. Yesu ko biri kose kwamaze kumubona Wakagali amaze gushika reka tupandanye dukora ikiganiro kuko muratwihanganira kwera twari twamanje guhagarika cameraman yari amanje gukata kamera kwera ko urugendo si ruto bivanye naho yaravuye nibaza ko yoza Wakagali nibaza ko yoshika kugira ko biri kose ama kugira ibintu bifata inzira turiho nk'abantu kandi turiho kugira dushigikiranire ni nkuko nshaka ko bamushigikira nimba umukunzi wa Star TV cyangwa umukunzi w'inkingi kina mushigikira Wakagali official uri umukunzi wa Star TV naho bashigikire bose Wakagali niwe kumenga washafu Wakagali kandi akubwire urazi ko je ndi anko wawe naguhamagaye kugira ngo tuyage hama ndabahuze nantuze na Starboy kwa mureka gushwana urangara kuranka no kunyaruka urazi kumara amaje ega mushamaje naho ndakubaha hari ibintu naridi nico gituma rero natevye oya iyo sonde naguhaye ibaze vrema imisi kwicaye tuyaga je nawe ndakwekubiye utezo kubana n'abantu ugeze mu itangaza makuru n'abakubita agaje ibintu byo nari nase n'ubundi yango ibintu byo nari nase kuko Starboy mena ikiga nambara kibonye ibintu byo nari nase n'ubundi oya nababaye cyane sana gatebe yicari ngaha Starboy yavuye Bujumbura aje kugira ngo tuyage bihere ndabahuze mwonye mujyana ubugenzi urazi ko ntari kunze kwiyondera wewe nabyo narinzi kumeza uko inde wakuye ku Nkingi TV niyo none wumva kuri Wakagali official ho bigenda gute gaje n'ubu ntandero nataye cyenda cyari wa wundi kubera ko ibintu byabaye sinzi ko wakurikiranye aho byahariye source ya byose je nabibonye waramukubise nabonye abakobwa mujyamana muri hoteli nabonye warabye kora wewe ngo wamuriye amafaranga ibi byose sinzi ngene byaje amafaranga yahehe uwo mukobwa ko ntazi niyo yamukuye nagiye guruje numva ba telefone nkuko nyene nabo mu telefone nanje ndiko ba telefone unamuriye ngo amafaranga ngo amaparaseri none je ibyo bivuze ko rero Starboy yakorerekeye wewe Starboy sinzi umukina ari mahobwe okay je nibaza igihari nuko nzobahuza we nujya mwigemeye haravye kwera wewe kandi ndumva ko mwari mu rukundo byapfe hawe igihari niko wande umunsi umwe umuntu yobahuza amabigahera je kugira nze naje kuraba onkle wawe tubivugane numve Wakagali kuntu abayeho numva indera afise ariko bikose byinshi twagiye turabivugana kandi n'ikigane kisoca kuri Star TV nibaze uwo kutazombuza ugipost kwanza Starboy imbere kubahuza n'uwo mukobwa Wakagali abanza kusobanurira uyu mukobwa ni muntu kikuriwe kuko jewe nta kintu kimarambwira kijanye n'uwo mukobwa nabonye kuri zo social gusa kuri Star TV iwawe mbona ngo umukobwa yarabye ngo Wakagali muri amafaranga Wakagali ngo ibintu byinshi cyane je nta nasobanukiwe nta kintu na kimwe yari bwigize ambwira
turi babiri jewe nawe asobanura ati jewe ndi mu rukundo n'uyu ntagire cyo wumva uzubicaremo gucyanye shaka kubanza Wakagari abanza mbwire uyu mukobwa uko bimeze nuku nubwo yafashe cyangwa nubwo yabaye kujya kuntu nukuri bijya bintu yari kararakarama byari kuri mugabo nkubo nta kintu kimwenzi numva ntiwaje kubahuza atakintu nakimwe arambwira none bice bibandanya guteje atakintu nakimwe arambwira umuco musaza tuyihereze ikiganiro twimanukira icyumba no Starboy we kuvuga ngo ndabaha umuco cyo umuco nza gutanga n'uyuhe ni ku telefone urazi kwa telefone genda kwishura muhuko nuku ntawo nzi we nawe ucuvuga ati umukobwa araravye genda kuvuga ati umukobwa rero genda namuvuje nje natanze n'akanotwa genda navuga ati umukobwa arawa mwiteho kunuku hama mu telefone twongeye tuvugane turabe ukungene ibintu byaba bimeze wewe wamwiye ngo araravye ngo ramujanye je none yavuze ko yampaye parcelle none iyo parcelle yayimpereye amafaranga yampereye kandi nka bya bintu usanga umuntu ari mukinyi wa filime ugasanga haje umugira neza akamusupportinga n'imiburi bakamuha nk'ibihumbi 10 senkane ajaza kuvuga ngo na parcelle ahubwo Starboy je natangaye kumva yarari amahera y'umukobwa kandi Wakagari afise ni shop yitwa Wakagari shop iri ngaho mu isoko ya Ngozi nkumva agenda none wayikwema yo amafashi n'ibirato by'abakobwa giza cyane gose burya none gucyana umuntu wo mu boss gusa no kwifata mu kantu kakavwaye namba bati cyane abakobwa buri birukamo je nibaza ko imisi twamaranye ku nkingi bisigura yuko ayo mahera abakobwa bamuha ni wakwiye kuyaba oya novuga ngo none yakoye oya ayo mahera wewe baguha ni ukwiye kuyabaha nkwiye kuyabaha hanyuma bakoze oya ntakwiye kuyabaha ahubwo niba uwo mukobwa bari mu rukundo yo bimbwira ngaha nawe ukavyumva nkamenya ko bari kumwe hama rero tugategura uburyo buba urukundo official mwe bazobana babane mugo kubandanya bajyana ibintu mu gahinga amafaranga bagiye mu mahoteli kujyamayo umukobwa yaravye ko oya sinkuru nziza jewe kuri jewe umuntu yareze Wakagari muri byose mu buzima muri filime aho naje numva nabaye tone vraiment nabaye cyane gose kuko Wakagari ibintu biko biramubako ntavye narinze ko byo mubako yego vraiment erega nko banza umenye ikiganiro cyambe wakibonye Starboy je nabwiye ntuzugishireko acagena gishirako twari muri acting none bico bisigura yuko ibintu byose ubu rero mwace mumenya yuko bijya ari ibintu byari je nta na kimwe namenye nabonye zanya amakamera hama turagenda ndamugamba ibyo bintu ntuzubishireko hama nshiduka yabishizeko hanyuma kuza kugenda rero hariya naho bisigura yuko je naringiye kumera nk'uwitwaye ambwira neza kungene byagenze gusa nyine umuntu arafashwa n'ishavu hanyuma tubigenda kujya jewe ndafise amakenga kujya mukobwa wa mbere avuze ko bari muri acting mugabo jewe sinha filime nzi bariko barakina kijyagiye nabonye ari mu gitanda ubavumbura nabonye bari mu gitanda singize mbona cameraman ariko abakamera nta microphone nigeze mbona nta tingi nigeze mbona nabonye ubavumbura mbona umukobwa ari yifutse kandi abari muri acting ntabwo bifuka mu gitanda kandi mu gitanda hari hashushe hari hashushe uko biri kose nibaza ibyabaye Wakagari ni inshuti n'umuvandimwe bandimwe bwahe wowe none Wakagari turi inshuti man ni pecensi man none wewe yo acting wariko ku filimi ya kwatayonzi wari wambwira ngiye gusohoka nari twapostinga yitwa gute bagire subscribe rero ngira baze kugushika yitwa gute yo film subscribe shapuri cheri hera yumuzi subscribe okay ntaje tubwire yo film ariko rakina twombe hama duce tugira agaciye subscribe hamwe nanze na liking hamwe na share byose tubikorere cyarimo oya nimba ari filime uko biri kose nibaza yuko mwebwe nta kintu mukwiye gukora nikigaragara urumva na Wakagari shop irahari tugiye no kuyimenya tugiye kuza turashika Ngozi tubashore basi duha ukuntu dushaka kuronka Wakagari arabavi bujombora akavuga ati nje kwigurira utuntu Ngozi ndashobora no kandi Ngozi turatsi kimuzu zaho zizimbutse bivanye nuko n'abanyabujumbura baza kurangurira namba tuje kugira promo nyene nta kundi reka ndayikora tanga kanimero man je bamvuga ati fasha warafashe tusi turi ngako twafashije reka nitangiye nimero hamwe byo kabe gato karonke man ni 60 66 803 iyo ni WhatsApp niyo nyene nkoresha aho ndondeye ndashaka kuronkira ibirato nyene by'umudamu canke ibirato by'inkumi byose barambara kwanza inkumi n'umudamu nico kimwe ego turato ni twiza gose muza konshora nyene naho ibi nyene mubona bishika ni hatari turi iyi sina urazi kigoye umukinyi wa filime nawo umwanya wose usanga nyene kamera igumi mukurikirana umwanya kuwundi mutamade we sozera nk'umuntu uzenya nkushinga naye mbere ifatire ntuzenya ka ariko gusa imbere ko sozera akaguca kugira ijwi rijemo sawa imbere ko sozera ona nk'ubu dutandukanye gutya nta kintu umenye kijanye ni umuco kubi mukobwa hama ikindi kandi simbonye neza ko umuntu wanye ko ntimwahoberanye mbone ko byukuri cyakinije nashaka gukora cyo kubahuza kigenze gifirinze neza cyane Wakagari n'umuntu wanje na uni jamaa yangu
n'umujama wanje n'umuvandimwe kandi uja kumushyigikira je ndababwira murakoze cyane support him genda wandike Wakagali official ya tugira subscribe wandike n'inkingi wa Murenzi inkingi TV yanje namwumvire mu filme wandike inkingi TV mu buzima ya ukanda subscribe byatubanye je Ngozi buni Muhira murakoze cyane ama Starboy sinohaguruka ntashimye uburyo wabyitwayemo n'uburyo Wakagali yabyitwayemo na je nabahuje kandi ndishimye kuko yo uhuje abantu nk'ugwaruka nka mwebwe tugatandukana bigenze neza ni ikintu gihimbaye ko babyerekana ko mu Burundi hariho abagabo bijunja n'ijambo bashaka guhuza abantu bagiranye amatati bikagenda neza so next time nibyashika kandi mukongera mukaba matati uzutinye kundondera nkaba rero je ndumuzehe wa Inkingi TV ndi CEO wayo Wakagali official akamoki wanje kandi acahakinira n'ubu turi kumwe mu gikorwa rero ndashimye cyane Wakagali ndagushimiye okay nawe cameraman ndagushimiye ko wabyitwemo neza okay icyo ngiye gukora ngiye guhuza Wakagali n'abandi bamwe nujya mu sheri wiwe na mwakana yes of course my name is Starboy ndiri kumwe na Wakagali official Inkingi TV abo bose ni bakora subscribe zo bushigikiye igihugu kubera iki murabe ivyo hanze dufise abarundi babikina neza dufise amafilme mu Burundi menshi cyane mu gisagara ca Bujumbura ca Ngozi avuga gisagara ca Bujumbura attention Ngozi irakwirikira ku bakinyi ba filme kandi abakinyi benshi bakunda gutera imbere Bujumbura benshi hari aba bavuye Ngozi ko ari bafise ishaka turafise ba Kesia Dinette turafise ba Benda turafise ba Dani turafise uwo bita ku Inkinzo TV Joachim abo bose mu bashikikire kugira tubandanye gutera imbere muri gwa rukundo we have the best exclusive news nibumbira indizina bakavuga Starboy fasha warafashije ko yatuse turi ngaho kubera twafashije we know how we do bye bye ciao ciao turi Ngozi tugira tumanuka Bujumbura tugire mu Kayanza ariko ico ngira nkore hari undi muntu ngira ndondera ari hafi ya Wakagali muraza kumenya byinshi bitandukanye bye bye ciao ciao